Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Nkuko twabamenyesheje yuko hari abaririmbyi benshi ndashoboye guhura n'umwe mu baririmbyi bo ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari wa Lavash Mukama basa ndavyivugiye ndi umujournaliste mugufi atarabivuga mbaye ndavyivugira atarabivuga ni sawa. Wewe uri umujournaliste mugufi jina la Fanboy ndakesi jamais vu en fait nganda shwa kuhabona abone hora ni kumara mazara kubona era wowe nge kugenda buvugisha basa kunama wo ngizuku wo uruambe niko no musaru ari urumuri rw'amahoro sino byari kuba bibi otalo ya tabara yari kuba gigi nagorera mukitarika what the fuck what the fuck mvugisha ni bon ça zenet uraberewera je ni komeze ini maladi ni ingwara we usavye umbwire wowe wumvise urumuri rw'amahoro wumvike umvaye ni ko ari ikintu nyene ikintu cyo kurepresenta igihugu cyacu kuge n'abanyamahanga bavuga uno munsi mu Burundi habaye urumuri rw'amahoro urumva ikintu cyoroshe ikintu gikomeye cyane se kuri twebwe abarundi Smith ndashaka gusaba ikintu ndagusabye undirimbire This is Burundi kubera uno munsi vraiment nta yindi ndirimbo numva nuririmba nta yindi This is Burundi aho lavukiye aho la wewe je suis fier de mon pays This is Burundi gihugu ciza reka mbivuge nawe nyekera dufise ibiyaya dufise ibisozi dufise n'ingidi dufise n'abagufi Smith none okay fine kweriki ndakeneye yuko iyi ndirimbo woza kuyiperforminga hajye Non nibikenewe parce que moi je suis pas invité ici biba bigoye cyane urazi yuta yinvite ahantu biba bigoye cyane kurushowe kuririmba sivyo ariko uyumva gute okay Dimo uyumva gute uri mu kino kibanza urabona abaririmbyi bagenzi bawe urabona abajournaliste bagufi n'abarebare nka twebwe urabona abantu bose abana b'ingidi ndazi ko bakunda bose bari hano uyumva gute mfise ndi mugufi Ouais, wambaye neza bon, il va bien sana kweli kuba ndi ngaha. En tout cas nk'umu artiste wo mu Burundi kuba ndi ngaha. Naho ntajega kuririmba mbwa nkaba ndi ngaha tu. Numva bien cyane en tout cas. Kandi sha wambaye neza. Reka usariye. Okay babwira akajambo kamwe bakunzi ba DFTV byonyene. Abakunzi ba DFTV babwira abajamaswe kandi banyinvite. Apana cyagiye basiye umusani turaririmba ama ibijyanye n'ibyo byose barabikupa. Basiye umuntu hajya turirimbane tugira amarap duteze imbere DFTV sivyo none hama uyu mujournaliste mugufi azoga gisazarambara hotalo ndende cyane irenze urakote Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV.